bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima ni mama Nyishu. Ndabagumbiriye cyane, amahoro y'Imana abane natwe. Turashimiye Imana ko tukiriho duhumeka umwuka w'abazima. Nawe uri kuranyumva, ukaba uri kuranyumvisha ayawe matwi y'umubiri, bisigura ngo haracyariho ibyizigiro uko byoba biri kose. Rero ni karibu, ni kaze, twongere tuganire, twongere tuyage, twongere twumve icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Tumaze iminsi tuganira ku majambo twibutsanya yuko umwami Imana azogaruka, azoza kandi burya ntazoteba uko biri kose. Ngo azoza ntazatinda, niko umuririmbyi yaririmbye. Nukuri azoza, umwami Imana azoza, kandi azoza azanye ingero bijyanye n'umwe wese ibyo yakoze, ibikorwa byawe bizoja imbere yiwe. Ni ukuri twishire ku munzani. Umuntu wese arashobora kwishira ku munzani, umuntu wese arashobora kuvuga ati jewe ndabyitegereje, jewe niyumviriye, jewe nibaza yuko nuko ni ukugira ngo dukangurire imitima yacu, dukangurire ubwenge bwacu kwiyumvira ku ishaka ry'Imana, kwiyumvira ku gukora ubugombe bw'Imana, kwiyumvira kugenda uko Imana ishaka. Ntabicishije amajambo menshi, reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ngo avuga yuko abantu bazotandukana ku bwiwe. Uwo yari Kristo, ntiyari jewe. Yavuga yuko abantu bazotandukana ku bwiwe. Ni Luka niho tukiri 12:49 haravuze ngo naje guta umuriro mu isi. Ngo none iyaba wari umaze gufatwa mba nkigomba iki kandi? Ndi n'umubatizo uwo nkwiye kubatizwa, uko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Mbega mwiyumvira ko naje kuzana amahoro mu isi? Ndababwire siko biri, ariko naje kuzana umucano. Kuko uhereye none hazobaho batanu mu nzu imwe batandukanye, batatu na babiri na babiri na batatu. Umwana azotandukana na se, na se n'umwana nuko. Umukobwa azotandukana na nyina, na nyina n'umukobwa nuko. Inabukwe azotandukana n'umukazana wiwe, n'umukazana na inabukwe nuko. Ayiwe, Imana ifashe mpemu yarabane nanje, kugira ngo jewe na wewe twumve iki kintu, twumve mbega yarashaka kuvuga iki, twumve mbega uwo muriro nuwahe, twumve mbega uko gutandukana Kristo ariko aravuga nukwahe. Kuko ubifatiye hejuru, ubifatiye hasi, womengo Kristo numwicanye, womengo Kristo numuhobel, womengo Kristo ntakundana kandi ntiyaradukunda, kubera ko ntiwonsigurira ingene yoza kugira ngo ntandukane na mama canke ntandukane na mabukwe, kuko barabavyeyi. Ariko nibwira ngo turaza gutahura, turaza kumva icyo ashaka kuganira natwe, icyo ashaka kuvugana natwe, icyo yarika arasigura muri iryo jambo. Rero n'amajambo akomeye, n'amajambo akomeye, ariko yaravuze ngo naje guta umuriro mu isi. Ngo none ngo iyaba wari umaze gufatwa ngo mba nkigomba iki kandi? Iki gihe Yesu yavuze aya majambo ntabwo yari bwagende, ariko cyari cyagiye yarakigendana n'abigishwa biwe, yarakivuga, yarakiganira, yarakivuga ku vyerekeranye n'umuzo wiwe, icyamuzanye n'urugendo rwiwe. Aravuga ati rero jewe ntabwo nazanywe n'amahoro, ntimwibaze ngo nazanywe n'amahoro. Aravuga ngo nazanywe guta umuriro mu isi, ngo iyaba warafashwe ngo mba naragiye. Mu yandi majambo, iki gihe yavuga yarabona yuko icyamuzanye bataragitahura, yarabona yuko n'abagendana nawe nabo nyene bataramutahura. Niyo mpamvu yavuze ati jewe icyanzanye naje guta umuriro mu isi, kandi
kandi iyaba uwo muriro umaze gufatwa nta kindi jewe mba nkirindiriye, ariko mba naragize gute yemwe, mba naragiye kubera ko uwo muriro uba warafashwe. Ariko aravyitegereza asanga ba bandi bagendana, asanga ba bandi bari kumwe, asanga ntibaramenya, ntibaratahura. Niyo mpamvu yavuze ati ndacari hano kubera ko uwo muriro wanje nturafatwa. Aravuga ngo ndi n'umubatizo ngo uwo nkwiye kubatizwa, ngo yemwe ngo uko mbabazwa ngo kugeza aho uzoherera. Kristo yarababajwe inshuti mukunda. Aha niho hagera ahantu nkakunda Yesu. Aha niho hagera ahantu nkavuga ngo warakoze kutaza mu bumana, warakoze kuza nk'umwana w'umuntu, warakoze kuza wambaye umubiri. Yaravuze ngo hari umubatizo ntarabatizwa, ni ukuvuga ngo yarazi neza ati hariho ahantu ntaragera, aho hantu ntegerezwa kuhagera, aho hantu ntegerezwa kuhashika. Aravuga ngo hari umubatizo ntaragerako, hari ahantu ntarashika, hari ahantu ngomba kugera ariko ntaragera. Aravuga ngo uko mbabazwa. Nibutse ko Kristo ataco yakoze, nibutse ko Kristo yababajwe, ariko ivyo vyose umengo ntaco bitubwiye. Tumugumiza ku musaraba ku manywa na nijoro, tumugumiza ku musaraba mu gatondo no ku mugoroba, tumugumiza ku musaraba natwe twitwa ko twinjiye. Jambo ryaravuze ngo nico gituma vyabananiye kwinjira ngo mushike, ariko ngo mwabujije n'abandi kwinjira. Turamugumije ku musaraba cane. Icara nshuti mukundwa, wiyumvire, hagarara nawe wiyumvire uko ugenda, wiyumvire uko utambuka. Niwasanga utambuka nk'uwamumenye koko, niwasanga utambuka nk'uwatahuye koko, uzuvuga ariko aravuga ngo uko nkomeza kubabazwa. Yesu yarababajwe inshuti mukunda. Iyumvire nawe iyo uriko uravugwa, iyumvire nawe iyo bariko baragucokora, mbega bimeze gute, mbega uvyakira gute. Ivyo bikubere akarorero. Nigeze kuba n'ubu ndanabivuga kuko nukuri uragera muri etape y'ubuzima ubwo abantu batakikuvuga mu bwongoshwa, noneho rero bakakuvuga bakuraba amaso mu yandi, canke naho bakaza bakakubwira amagambo atoneka, bakakubwira amagambo akomeretse, bakakubwira amagambo aguca amazi, bakakubwira amagambo akwereka ko ntaco urico, nta naho uragera, nta nico uzovamwo, ahubwo nta nico uzovamwo, ahubwo vyarakunaniye. Wiyumvire ingene wowe bihora bikubabaza, kandi wewe nta nico umariye abo bantu, naho bokuvuga ntaco bitwaye. Ariko Kristo yabazurira abantu, Kristo yabagwirije imikate, ariko nticabuza ko bavuga ngo akoreshwa n'abadayimoni. Kristo yarababajwe, bige ntivyari biryoshe, bige ntivyamuryohera, ntabwo byari ibintu bimworohereza urugendo, ariko byari ibintu bimwereka ngo dore ba bantu waje gucungura, dore ba bantu batuma wiyambura ubumana bwawe ukaza, umviriza ingene bameze. Ariko Kristo arabandanya, aravuga ati jewe icanzanye sindakigeraho, wa muriro naza guterera mw'isi ntabwo uradomeka. Rero kubw'ivyo ntegerezwa kubandanya. Kristo aguma ngaho, Kristo agumana gahunda yo kubandanya kugeza igihe jewe nawe tuzotahurira. Aravuga ati umuriro wanzanye jewe ntabwo urafatwa, kuko iyo warafashwe nta kindi mba nkirondera, mba naragiye. Ubwo rero arakomeza aragumaho. Inshuti mukundwa, nukuri ntabwo yazanywe no gufyina, oya. Aravuga ngo uko mbabazwa ngo kugeza ngo aho uzoherera, ngo mbega ngo mwiyumvira ko naje kuzana amahoro mw'isi, ngo ndababwira ngo siko biri, ngo ariko naje kuzana ngo umucano. Uyu mucano Kristo avuga ni wa wundi yarigeze kuba yavuga ngo data na mama ninde, ngo nabumva ijambo ry'uwantumye ngo bakongera bakarikora. Bivuga ngo rero uyu mucano Kristo yavuga nani hoze niyumvira ejo bundi, kandi numva umengo na magambo tugiye kuzokwiga mu misiza. Ndumva mu misiza ariyo magambo tugiye gusangira, ari byo bintu tugiye kwiga kuri sokuru wacu Aburahamu, tugende kwiga cyane ku mateka yiwe. Ibaze ngo umva Aburahamu we yarakitwa Aburahamu atarahindurirwa izina. Ijwi ngo riramubwira ngo sohoka ngo uve mu nzu ya so, tera ngo nzokwereka ngo aho uzoja. Aburahamu ngo abwirwamo ngo arasohoka aragenda. Inshuti mukundwa, nagira nkubaze, ariko byari byoroshe kuri Aburahamu? Ibaze gusohoka mu nzu ya so, gusohoka kuri wa wundi uzi ari umuvyeyi wawe, wa wundi yakugaburira, wa wundi yakurera, wa wundi afite isambu
uzosangira n'abandi, wa wundi afite umurage wawe ugaragara uboneka, noneho ngo hagijwi ngo rikubwira ngo sohoka ngo uve muri iyo nzu, ngo uje ngo ahantu mu gihugu ngo nzokwereka. ntanakubwiye ati vi Burundi uje mu Rwanda, cyangwa se vi Burundi uje Kongo, cyangwa se vi Burundi uje muri Kenya nzoguhezagirirayo, ariko arakubwiye ngo sohoka, ngo haguruka, ngo ugende, ngo uva mu gihugu nzokwereka. ni ukuvuga ugenda incognito gushika ahantu Imana ikubwira ati ni ngaha rero mwana wanje nugume ngaha. Rero aravuga ngo jewe ngo nazanywe n'umucana. Ni ukuri first of imbere yuko ikindi kintu cyose gikoreka birasaba ko utandukana. Ni ewe umve ico ni icy'ingenzi rero coco unakinyumviririze neza. Niba wemeye kujana na Kristo, ubwa mbere uritandukanya n'umuryango wawe, uritandukanya n'abagenzi bawe, uritandukanya na bya bindi byose wari umenyereye. Hari ukuntu Kristo kugira ngo mugendane ubanza nawe kumera ukuntu agomba, ubanza nawe kumera ukuntu yakubariye, ukitandukana ukaja ahantu hari ukwaho, ukabanza ugahingurwa, hanyuma ukabandanya. Ngo ni wo mucano Kristo yavuga. Ni ukuri abo yahamagaye bamwe bari bafise ubuzi, abandi bari bafise imiryango, ariko yaravuga ngo nkurikira. Abarovyi yarasigaye ababwira ngo nzobagira abarovyi b'abantu. Ese ko baroba ifi bakarya, bakaroba ifi bakayidandaza, bakabona ubushobozi bwo gutunga imiryango, none uko kuzobagira abarovyi b'abantu se byari bibamariye iki? Ariko nuko byari bimeze. Rero ni uwo mucano yaje. Umva biravuga ngo niba iwanyu bakigendera mu byo kuraguza, niba iwanyu harimwo abarozi, birasaba ngo usohoke uve mu nzu ya so, uve iwanyu. Niba ni uyo mucano Kristo yari karavuga. Urumva ntabwo byari bibi yuko abiwanyu bose mujana, ariko ni mu gihe bumviye ijwi, ni mu gihe bemeye guhindukira, ni mu gihe bemeye kujana nawe. Ariko ugasanga batemeye, nuko bimeze, muratandukana. Aba ngo naje gutandukanya umukobwa na nyina, umuhungu na se, umukazana na nyirabukwe. Iyo avuga ngo umukazana na nyirabukwe, akavuga ngo umugore n'abaramukazi be, aho ngo twari kuvyumva. Ariko amaze kuvuga ngo umukobwa na nyina, uca wumva ko ico kintu kigeze gute? Yemwe ni ikintu gikomeye. Gukurikira Kristo rero mu nzira y'umusaraba, yaravuze ngo ugomba kumurikira ngo nabanze yiyanke, hama ngo bwa kabiri ngo atore umusaraba we ngo yikorere aze ankurikire. Nico rero ntabwo gukurikira Kristo ari ibintu bisosa. Yewe ntabwo gukurikira birasosa, ariko bisosa mu bundi buryo. Bisosa mu gihe wavuye mu mubiri ukagerera mu buryo bw'impemu. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Ngo ni ibanga rihambaye cyane. Kugendana n'umwami ni ibanga rihambaye. Si ibintu byo gupfa kuvyukiranya, oya. Ni ibintu bisaba gutegera, ni ibintu bisaba gutahura, ni ibintu bisaba kwitanga. Si ibintu uvyuka ugapfa gushwabaduka. Kuko imbere yuko biryoha ni ukuba wagerereye mu mwuka, wavuye mu mubiri. Mu mubiri ni habi cyane, kubera ko hari igihe tugendana n'abagenzi babi, batari babi ngo ni babi ngo gutya cyangwa ngo bakora ibibi bya bibi bigaragara, ariko haba igihe inzira baba barimwo ari inzira zidahimbara Imana. Tubivugisha ukuri, ari inzira zidahimbara Imana. Ugasanga ivyo bintu barimwo, wowe watoranijwe, wowe wahamagawe nk'uko Imana igomba, ntabwo bikwemereye kuba muri ivyo bintu. Rero birasaba ngo abo bantu naho baba ari inshuti zawe, birasaba ngo abo bantu naho baba ari abavukanye, birasaba ngo abo bantu naho muba mwaragendanye cane, mwarasangiye, mwaragize gute, birasaba ngo abo bantu mugire gute? Yemwe mutandukana. Ntabwo biba byoroshe. Ico mvuga ndakizi. Gutandukana n'inshuti ntabwo byoroshe, gutandukana n'abagenzi ntabwo byoroshe, gutandukana n'umuryango ntabwo byoroshe. Ntabwo byoroshe, ni ikintu kigoye cyane. Ariko iyo uri mu muhamagaro tegerezwa gutandukana. Ivyo byo ni kashi, ivyo byo ni ukuri. Naho butari kurabitahura, naho butari kuravyumva, tegerezwa gutandukana. Niko biri, niko biri. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba, kandi ukwikunda wa mwana wayo ni kwinkunda nta bibereye.
naronka mugararije mazima Yesu wambambigwe mubo yakirishije amaraso nzi yuko nanje ndimwo zohora ndiri mugo rukundo ndagwamamaze hose. ngo kwikunda wa mwana wayo ngo niko inkunda nanje kandi jewe ntabibereye. ngo kandi urwo rukundo nibwo rwatumye mu mwana wayo w'ikinege uwo nguwo ngo ambambirwe mubo yakirishije amaraso nanje nawe ndimwo. nibwo rero tubwira ko yazanywe n'umuriro, nibwo tubwira ko yazanywe n'umucano, ariko reka tumugirire icizere, reka tumugumbire, reka tumwomeho, kuko uko biri kose Yesu aradukunda kandi ibyamuzanye ni iby'amahoro. waba umuriro, yaba amazi, yaba izuba, yaba imvura, wemere ubicemwo umufitiye confiance, ubicemwo umunezerewe. byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza kandi bikoraniriza hamwe kutugira abaraganwa nawe mu rugo kwa data. rero ntutinye, ntucike intege, iyo miriro ntigutera ubwoba. turi kumwe na Yesu tuzonesha, turi kumwe na Yesu tuzoshobora, turi kumwe na Yesu tuzoshika. ivyo nyene wumva biteye ubwoba aradushoboza. ni ukuri gutandukana n'abawe biragoye, ariko nagiye mbona Yesu anshoboza, nawe aragushoboza. hari igihe bitumvikana, hari igihe umengo wo kwisigura ku bantu, hari igihe umengo wabwira ati rega impamvu jewe ntakiza ngaha nuku nuku nuku, hari igihe wabwira abana ati rega impamvu jewe ntacitwara uku ni kubera uku nuku nuku nuku. ariko wibutse urwo rukundo rw'Imana, ukibuka ko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo agucungure, kugira ngo ntuzupfe rubi, kugira ngo witwe umwana mu rugo, kugira ngo ube umuraganwa nawe, nta kintu na kimwe coza kigutera ubwoba. wavuga ati Mana we ndi prêt, Mana ndaje, ndavyemeye, haba mu muyaga, haba mu muriro, haba hehe, ndemeye kuza, kubera ko ngo amazi ntabwo azoturengera kandi ngo imbeya ntacyo zizotugira, kubera ko tuzoba turi kumwe na Kristo. rero uko biri kose nahari umuriro ntugutera ubwoba, kubera ko yinjira nayo natwe. naho dutandukanya si kubera ko abansi, oya, ahubwo yashatse ko dutandukana n'ingeso, yashatse ko dutandukana na karonda, yashatse ko dutandukana na kamere, yashatse ko tugenda nk'uko ijuru rigomba, kubera ko tumaze kuba abana b'Imana, tuba dusangiye ADN na Kristo, tuba dufise identity imwe na Kristo. aragomba rero ko tuba ba Kristo. uwo wese azoba afise iyo identity, uwo wese azoba afise iyo ADN, muzogendana ntugire ubwoba. ariko abonye nabona ko bidakwiye, agusaba kwitandukanya. nawe rero suzuma abo mugendana, suzuma abo mwirigwana, suzuma abo wumviriza, suzuma abo mutebana. ni bande? mbega waremeye gutandukana? mbega uyu muriro warawemeye? mbega uyu mujyana warawemeye? waravyemeye? kuko nico kintu asaba, ni ukwitandukanya. utaritandukanya ntaho uraja, kubera ko hariho ahantu agukuye, ariko kandi haba hari ahandi hantu agutwaye. kandi byose ndakwibutse ngo ni mu rukundo rw'Imana. mukando kwikunda wa mwana wayo ni kwinkunda nta bibereye, narumwasi mugararije mazima Yesu wambambigwe mubo yakirishije amaraso nzi yuko nanje ndimwo zohora ndiri mbugo rukundo ndagwamamaze hose. urwo rukundo rwonyine nirwo rutuma witandukanya, niko rutuma naho hari abacu tuba tubakunda mu gihe batariko baraca mu nzira yo kugororoka no gukiranuka, mu gihe batariko baragenda nk'uko Imana igomba. nico gituma bijya bintu baba barimwo tutabijamo, nico gituma bo bagenda ku bapfumu, ariko twebwe tukavuga tuti no, twebwe haho ntitujayo. rero Uwiteka Imana agoye gutahura
aguhe kubyumva no kubana nabyo. Imana iduhane umugisha.